kazoza 2040 na 2060 uko bisanzwe n'igitabo kinini cyane natwebwe dufise umwuga wo gusoma sinitwoge gusoma rwose ngo ushobore ndaca ku mayange irimo turabe intererano dushobora gutanga hanyuma rero nerekana muri make ingene Sumako ishirahamwe Sumako riko riraterera kugira ngo iyo mbona kazoza dushobore kwishikira hanyuma ndangirize ku migambi y'akazoza izokorerwa i Nyanza izokorerwa muri Burunga mu ntumbero yo gushikira ya mbona kazoza hanyuma rero ndarangiriza aho nari gutangurira ndababwira ingingo zimwe twofata kugira ngo ya mbona kazoza dushobore kwishikira ariko ubuhinga butatworohereje birangora cyane kuko uyu munsi sinashaka kuvuga amajambo menshi nashaka kubereka ibicapo by'iyo mbona kazoza kuko nivyo bishobora kubagumamwo nabo wowe usinziriye ukarota ca gicapo ugaca wirinda umuti none jewe ndiko ndakora iki kugira ngo ya mbona kazoza dushobore kwishikira icapo mvuze ngaho imbere yanjye kirekana yuko Nyanza yacu izoba irimwo amabarabara meza izoba irimwo amazu y'amagorofa izoba irimwo ibitaro byiza amashuri meza izoba ifise abahinga mu bisata bitandukanye hanyuma turavye imbona kazoza twashikirijwe nuko ifise inkingi zitanu inkingi ya mbere nuko leta ishira inguvu mu iterambere kanatsinda leta nitanga intumbero iterambere igashiraho n'ibituma b'abagwizatunga bashobora kuzana imitahe mu gihugu kugira ngo iterambere rishobore kujabuka icya kabiri inkingi igira kabiri nuko ubutunzi buzotera bwiyongera kandi ubwo butunzi bukiyongera ku rugero rw'uko umwenegihugu wese aho ari hose nawe nyine ashikirwa yatera imbere bamwe abandi basigara inyuma inkingi igira gatatu buzotera imbere hazotera imbere kandi n'ibisakabana mu mahoro atabusuma atabugunge kubera yuko umwe wese azoba yifase hari icyo nkunda kubwira abantu nuko nk'ubwiye nk'Iburaya abantu bamenyereye nta mpome nta bizitiro usanga ku mazu usanga bibera mu nzu z'ibikiriyo gusa kubera yuko umwe wese afise ikimutunga ntawe uzoviwe ngo agiye kwibira radiyo cyangwa televiziyo nahise mwibara ntayitora kanatsinda babita mw'ibarabara rero turi abanyeshuri twaba tutitora kuko rero igihe mu gihugu umwe wese afise ikimutunga haraboneka n'amahoro amahoro ahungabana igihe hariho bamwe batunga abandi nabo ugasanga bari mu bukene ntangere uburyo tuzogera ku rugero rw'uko ushaka kuja Bujumbura ufata itereni cyangwa ugafata imodoka uciye kuvuze ku maotobute iyo niyo mbona kazoza rero uyu munsi dutegerezwa gushiraho imishinge izotuma dushikira ya mbona kazoza tukirimbura twebwe nyene y'inama ya Constantine tugirishije uyu munsi mu mwaka uza tukabanza kurara tuti mbega bimwe twavuga yuko tuzoshikira ubu tubigejeje he tugeze ku ntambwe iyihe tugeze aho tuzoshika kuri bya 60
Uburundi bwamaze kuronka irindi sura ngizi neza nkingi nariko ndababwira zizotuma tushikira iryo terambere. Nararondeye ingene nocapa Uburundi muri 2060. Ubwo nibwo Burundi nibaza kuzomeza. Ikiyaga Tanganyika cuzuyeko amabato, ega abanyamahanga baje ngaha ikiyaga ca Tanganyika ciza cane, bagasanga nta bwato na bumwe bwo gutembera, bakavuga ati mbega hatuye ikiyaga Tanganyika kiriko amato, ushaka kugenda n'imodoka ibujumbura, ushaka kugenda n'ubwato, ushaka kugira umunsi mukuru wa mariage canke iyindi minsi mikuru ukakota ubwato ukigira hariya hagati. Ivyo vyose biraba. Iyo rero ni mbona kazoza 2060. Bujumbura na Nyanza hakaba hariho ibarabara ry'indarayi, autoroute, ku buryo uva ngaho uyu munsi ngiye Bujumbura umugabo ayikorera neza mukeye. Uvuye ngaho Bujumbura amasaha 3 n'umushwa wagiye. Ariko muri 2060 abafite imodoka zinyaruka mu nzu hazova ngaha hayi aho yamaze gushikira Bujumbura kuri autoroute. Ubwo autoroute ashobora kugenda n'ibirometero amajana 2 kw'isaha. Ayo mabarabara meza azobazunguruka igihugu cose, n'inyubako zizoba zisukundi, zizoba zimeze ukundi, isura y'Uburundi izoba yahindutse. Iganza naho ngira ngo ntushobora kubibona neza, tuzoba dufise n'ikibuga mpuzamakungu, Aéroport International de Nyanza. Iyi ni Nyanza uyu munsi ntihaboneka neza, ariko muri aka kanya twicaye muri iyi nyubako n'akazi kugira ngabo hariya ni za Buheka, hariya ni Mukono, 2060. Nyanza yacu izoba isabutse kuko jewe ndayibwira Nyanza muri 2060. Ubushinwa araheze imyaka 50 bwari bukenye kurusha Uburundi. Ibitega ko byose bigenda neza, hari ibyampa ukabiheba, ibikunze na tukabandanya. Ubyakunze rero harimo iyi magazine ya Sunako benshi barayizi, igiye kuba supermarché communautaire, iriko kuyora ngaho Nyanza, mugabo turamaze kuvugurura n'igisata mabanda. Turafise kandi n'igisata c'agahawa, twifuza yuko Sunako ryoba ihuriro ry'abarimyi b'agahawa muri Burunga. Cane cane ico twifuza nuko abarimyi bakaba bari kure cane tubashikira. Ivyo twakoze tugenda hariya izo ahantu hagoye no gushika, bashiraho itonero, turagenda hari ivyanda igatemba hari epfo, abahazi barazi ko hagoye no kugenda, twashizeho itonero, turagenda ikibago dushiraho irindi kugira ngo abenegihugu boroherwe mu kurima agahawa no mu kugahingura. Uremye twifuza rero yuko abanyagahawa bose boza tugakorana, tukagira ihuriro ry'abarimyi b'agahawa ku buryo yanyu niboneka tuyisarikanya. Igihe ntihagire gusa abadandaza bajya inyungu, bajya ingufu z'abarimyi bikotoye kugira ngo bashobore bibaza yuko bagiye gushikira iterambere. Umugambi kandi twavuga cyane ni umugambi wa Sunako Microfinance. Ishirahamwe rero baramaze kutwemerera yuko rishobora gukorera mu ntara yose ya Burunga. Hanyuma tugiye muri Burunga, Burunga yuko tubandanya
tukayishyira mu gihugu cyose, ni ishyirahamwe umwe wese ashobora kwitura kugira ngo ashobore kuronka ingurane itavuna, ashobore kurangura imigambi yiwe. Hariho n'indi